Nshuti bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Abantu 69 baragandaguwe, abandi barabugwa irengero, 134 barahagarikwa, abandi 44 baraborezwa igufa. Ivyo bikaba bigigwa n'imbonerakure bamwe mu bagize igipolisi n'igisoda hamwe n'abagize iperereza. Tukabisanga mu cegeranyo c'amezi abirarangiye cagizwe na Akat Burundi. Dukurikire Augustin Mubona ajejwe itumatumanako y'amakuru muri Akat. Abantu 69 bagandaguwe, abandi bakabugwa irengero, abandi 134 barahagarikwa barafungwa na 44 bahohotewe ubuzima. Muri abo bishwe rero dusangamwo abantu batogwa, bamwe barereta ku migozi mu mazu yabo, abandi tukababona bagatogwa bareremba mu nzuzi, hamwe n'abandi dusanga bahambuye hirya no hino ku misozi. Nk'abo muri abo bose turashobora gutanga akarorero nk'uwitwa Service naho nicaye yatowe amanitse arereta ku mugozi mu nziwe ku musozi Rutabaga commune n'intara ya Gitega kwigenekerezo rya 15 Gitugutu 2017 hamwe n'uwitwa Mugabo Nihera Innocent yitavye Imana kubiswe n'imbonerakure zize ku mazina ya Charles Bukuru hamwe na Pascal Kanyarigabo kwigenekerezo rya 24 kwezi kw'icumi 2017 hamwe no kwigenekerezo rya 6 kwezi kw'icenda imbonerakure zarahagaritse zongera zirasinzikariza ubuzima abantu babiri ku musozi Gasasa muri commune Butaganzwa intara ya Ruyigi. Ubwo bishe bwose bukaba bwagezwe imisoro y'imbonerakure, abapolisi bamwe mu bakora mu iperereza hamwe bamwe mu bakora mu gisirikare. Ico cegeranyo kandi kiragaruka kuntu kwigumizo mu munyororo ya Germain Kuki yahoze akorera ishirahamwe ya Kat nyuma y'ingingo yafashwe na yashizwe habana na sentare isubiramo ya Bujumbura nyuma y'imvirizwa ry'urubanza rwiwe ryabereye mu yohero ry'Ingozi kwigerekerezo ya 24 Nyandagaro 2017. Akat Burundi mu cegeranyo cayo irangiza isaba leta y'u Burundi kurekura vy'agateganyo Germain Kuki kugira ngo aburane yidegemvya no kurekura kandi imfungwa za politike atagisabwe. Ibandanya isaba ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko hamwe n'amakungu gufasha gutorera umuti ingorane zihanze Burundi. Kurikirana ubunyene Augustin Mubona. Akat Burundi harayize ico cegeranyo isaba leta y'u Burundi ikurekura vy'agateganyo Germain Kuki kugira ngo ashobore kubandanya yitaba utungane ariko yidegemvya. Igasaba leta y'u Burundi kandi kurekura abantu bose bafungiye vya politike atagisabwe. Akat Burundi rasaba kandi ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko gushiramwo ingufu nyinshi mu kubandanya zifasha gutorera inyishu ikibazo ca politike kiri mu Burundi. Igasaba kandi ibihugu vya Afrika y'ubuseruko gufasha mu gukingira impunzi z'abarundi zigeramiwe n'imbonerakure zibonekeza mu makambi y'impunzi amwe. Akat Burundi rero ihiraheza isaba amakungu kubana yafatira ibihano leta y'u Burundi kugira ngo bikunde ije mu biganiro. Igasaba amakungu kandi gufata ingingo zihuta kugira ngo ishobora gukingira bageramiwe n'ivyaha vy'agahomera bunwa biriko birakorwa na leta y'u Burundi hamwe n'inzego zayo. Ngo nta kuzokwitaba ibiganiro bitegekanijwe kwigenekerezo rya 27 Munyonyo gushika kuwa 8 Kigarama ngo bazokubahiriza ibisabwa n'urunani Senared gwafashe ingingo yuko utazokwitaba ivyo biganiro. Ivyo bishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka w'umugambwe Uprona. Tumumvirize. Twebwe dushikiye ingingo yafashwe n'uburongozi bwa Senared ko atakujayo. Turayishikiye cyane kuko twibaza ko ifise igituma ugiye kuraba ingene batumiye ivyo biganiro bavuga ko ari vya nyuma. Ucibona yuko hariho ikintu kitari ciza. Ubwa mbere bari bumvikanye n'urya namba rimwe orosha bikorwa facilitateur yuko bazohura bakasezerana iringanizwa ry'ivyo biganiro. Nuko basezeranye ko batumira Senared nk'umugwi w'abantu batavuga rumwe na leta. Ariko giye kuraba abo batumiye amakuru adushikira
usanga batumiye umwe ntabwo batumiye sinarede nk'ukwira bagiye bafata umwe mu bagize sinarede nabo nyine atari bose ariko kandi ntitumenye igituma bafashuye mu bisanzwe butumiye sinarede kamenya abirungika muri ivyo biganiro umugambwe w'iprona uvuga yuko batugenda atabogenda muri ivyo biganiro gushika ivyo bibazo vyose bitoregwa inyishu abantu bagendeyo bazi yuko hariho hari ico bashobora gushikako atari nka kumwe kwinyuma turakeka yuko mu mugambwe w'iprona harimo ibintu binyegejwe bavuga ngo ni ibiganiro vya nyuma mbere batangura kuvuga ni ibiganiro bigira ivya kane ivya mbere ivya kabiri ivya gatatu ntawe bizi yo vyashitse kuko ikumva biri hari ico vyigeze bishikako. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahaye ubumwe bwa Afrika intererano y'uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo abasubijwe mu gihugu ca Libya bashobore kuvayo yongera yemera no kubakira mu gihugu ciwe. Ibyo tukabishikirizwa n'utwara ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat aho hamagarira mbere ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika gutanga intererano y'uburyo kugira ngo bafashe bagenzi babo. Tumukurikire. Je lance un appel à tous les États membres de l'Union africaine, au secteur privé. Ndateye akamo amareta yose ahurukiye muri Afrika y'ubumwe n'ibisata vyigenga vya Afrika n'abanyafrika kugira bafashe mu buryo bw'amafaranga bafashe mu kugabanya imibabaro abirabure b'abanyafrika bagiye kuba mu gihugu ca Libya. Ndasaba nshimitse ibihugu bifise uburyo bwo kubakura aho bari bibutange kugira babakureyo kubavyifuza. Ndanezerejwe nuko igihugu cy'u Rwanda cyamaze kutumenyesha ko kitazotanga uburyo bwo kubunguruza gusa ariko kandi kizokwakira igice cabo ku butaka bw'ico gihugu. La Libye des migrants africains mais également accueillir sur son sol un grand nombre d'entre eux. Intumbero zitatu zituma urwaruka rw'abanyafrika ruhurumbira ibihugu vya Burayi ngo bibaza ko ariho bazoronka ubuzima bwiza gusumba ibihugu baturukamwo naho bahahurira n'ingorane nyinshi bagahitamwo gupfira mu nzira hagupfira mu bihugu baturukamwo. Ni bimwe mu byo Innocent Muhozi atubwira kuvyerekeye ubuja bukorerwa birabure mu gihugu ca Libya. Tumukurikire. Icyo kibazo kiriho no munsi kubera ngira ngo imvo zitatu. Imvo ya mbere ni ibihugu bya Afrika bitwawe nabi ku buryo urwaruka rutakigira icizero cyo gushobora kubaho mu bihugu by'amavukiro yavyo. Abantu bakavuga ati dupfume tugwa mu nzira tugerageze kuja i Buraya hoho dushobora kuronka ngira ngo ubuzima bwiza mu myaka izoza ari twakora tugahangayika turashaka kugira icyo dushitseko. Iyo umuntu ageze aho imuhiri wiwe aho yavukiye hari abavyeyi hari umuryango avuga ati ahani nahaguma nzopfa nishwe n'ubukene reka ngerageze naho nshobora kugwa mu nzira nshobora kugwa muri abo abantu bagurisha abirabure babagira baja naho nshobora kugwa muri Mediterane kuko n'ibihumbi by'abapfira mu nzira bariko baraja hari ariko abandi baguma bagenda hari n'abafatwa bakarokoka bagasubira kandi. Ibyo byerekana ukwihebura kuri mu rwaruka rw'abanyafrika kiri mu bihugu byinshi bya Afrika. Ikindi cya kabiri igihugu cya Libya no munsi cyasabwe n'abanyaburaya kuba urubibe rutuma abanyafrika batarengana ngo bashike i Buraya. Ni igihugu no munsi gisa nikitagira leta gisa nikiri mu kajagari katagira uko kavugwa kuva ko Gaddafi apfiri intwaro y'gasenyuka. Abayitwa ko bayoboye Libya bari abi Tripoli bafise ngira ngo control y'igice cya Libya ariko icyo gice nyene kiri mwabo bantu biso ko ari leta yemewe niho bakorerwa mu ivyo bintu. Ibikorerwa handi sinzi uko bimeze hoho bishobora kuba binaruta ivyo sangwa hari coruta ibintu nk'ivyo. Icya gatatu gituma hari kibazo ni abanyaburaya bavuga ati zibira ntibazi wacu barahava baturengera. Irumva rero nurukurikirana rw'ibyo bintu bitatu mugabo je nibaza ko muzi nyamukuru w'ico kibazo uri mu bayoboye Afrika no munsi batitayeho abantu babo batitayeho urwaruka rwabo batitayeho ubuzima batitayeho iteka ry'abantu babo. Imbere yuko dusozera amakuru yacu Innocent Muhozi arongera akavuga ko naho biruko igihugu cy'u Rwanda cerekanya akarorero kadasanzwe mu kwemera kwakira abo birabure mu gihugu. N'ubunyene tumukurikire. Ikizera aho gihagaze kuko biranashoboka. Ikizera aho gishaba urabye ingingo u Rwanda rwafashe leta y'u Rwanda yafashe yuko kuvuga ati itarinze kuvuga menshi ati twe turanungika indege kandi turakira igice kitari gito cy'abo bantu bariko baratotezwa gutyo. Ibyo byerekana leta iri mu bindi byiyumviro iri ku rundi rwego rwo kubona ko
umuntu ariko arahangayika atagituma ahangayika udakoze icyo ushobora gukora naho bufise uburyo bukeya. U Rwanda ntirutunze kurusha biriya bihugu bavuyemo za Nigeria, za Ghana, za Niger, za Congo, za Djibouti, za Eritrea. Ni ibihugu byinshi cyane usanga bari abantu bavuyemo. Ibyo bihugu byitwa ko bitunze kurusha u Rwanda byinshi muri byo, ariko kubera ubuyobozi bwitayeho ubuzima bw'abantu, urabona ko inyifato leta y'u Rwanda yagize ni akarorero kuko nta wundi numwe arabikora kuri iyi si n'abitwa ko bafise uburyo ngira ngo miliyardi zirenga iby'u Rwanda. Ibyo biratera icyizere kuko no mu bindi bihugu turashobora tugateba tukaronka abayobozi bitayeho abantu, kuko umuyobozi atitayeho abantu, atitayeho ubuzima bw'abantu ntabakwiye kuba umuyobozi. Ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu, turabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.